Hello guys, ni Pam Channel TV, nitwa Dushimanche Karen. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Ufite Smart Mind kugera kure birashoboka. Benshi barifuza gushinga amashirahamwe y'ubucuruzi, ariko ntibake babishikako kubera ubwoba. Ahanini buhagaze ku kunanirwa. Ivyo nivyo tuza kuganira ko n'umutumire wacu mu kanya. Nitwa Dushimanche Karen. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Smart Mind tuyagiki. Jenny Buhalinzi Hindu. Muri Smart Mind tuyaga ibijyanye na business hamwe na leadership. Smart Mind, make it possible. Umutumire wacu uno munsi ni Kaze Delphin, numwe mu bajone bitunganiza imigambi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Akaba yarashoboye gutsinda ubwoba, agatanga igishira hamwe ry'ubucuruzi rihingura amakara avuye mu bicafu bise Kabiof. Iryo shirahamwe kagizwa Kaje. Kaze Delphin. Nakoze cyane. Monsieur Delphin, ubwoba bwo kunanirwa byo byarashitse namwe mukabugira? Ego cyane byarashitse ndabugira. Ariko sinagize ubwoba bwo kunanirwa, ahubwo nagize ubwoba bwo gutangura. Ego. None ni igiki cyo caratumye mugira ubwoba bwo gutangura? Ubwoba bwo gutangura bwari buvuye yuko aho jewe nakuriye Igitega. Nta bantu benshi twari tumenyereye kubona bakora imigambi, rero abatubera karorero wasanga atari benshi cyane. Ariko ikindi naco ubwoba bwarava no mu bo tugendana, kuko tuganiriye umva bakubwira yuko bidashoboka kumbure, canke hariho n'abatubwira yuko ngira ngo ibintu byo kwitunganiriza imigambi hari abantu babivukana, abandi bakatubwira yuko ari ivyo abantu bamwe kumbure bafise nk'abavyeyi babikozemo. Donc bwari ubwoba bufatiye mu kibano ko atakarorero keza canke akarorero kabatanguye tugenda turarabirako, canke mu kibano mu buryo bw'ivyo abantu batubwira iyo tuganira. Nahanini naho ubwo bwoba bwava. Ego. Ni gute mwashoboye gutsinda ubwoba mugatanguza ishirahamwe ry'ubucuruzi? Gutsinda ubwoba sinovuga ngo hari ikintu nakoze kugira ubwoba buhere. Oya, ahubwo gusa passion nari ifise canke icatuma ngomba gukora uwo mugambi cari gifise inguvu nyinshi cyane kuruta ubwoba nari mfise. Hama izo nguvu rero zigatuma ntangura kurondera ivyo tuma ntsinda ubwo bwoba, niho gutangura kuvuga ati nimba atabantu bari hafi yanje nagiye ndabona batanguza imigambi, na cyane ko nabona aho mbaye abantu benshi babashoboye kuhisisa mu buzima, usanga ari abafonctionnaire canke bafise ibiti kanaka mu mashira hamwe atandukanye yabikorera twabo canke mu ya leta. Wasanga aribo turabira ku muga ntangura kwiyumvira gute noza ndigira ku burorero bw'ahandi, nimba ari mu zindi ntara canke mu bindi bihugu. Ubwo rero ntangura kubona ko bishoboka, hama kandi nkabona ko hariho n'abari mu myaka nk'iyacu bashobora gukora ibintu bigera kure. Rero kuza ndigira kuri ubwo burorero bwiza bw'abandi, nanje ntangura kubona ko bishoboka, hama ntangura kuza ndagerageza gukura ivyari ko birantera ubwoba ndabikura mu nzira kugira ngo nshobore kubandanya. Murakoze. Ni iki gituma umuntu agira ubwoba bwo gutangura umugambi? Nibaza ko ubwoba buba bufatiye aho yakuriye ibyo asanzwe abona. Kumbure kubona iyo umuntu agira ubwoba yagira ubwoba bwo kunanirwa, nuko aba yabonye abananiwe kumbure, kuko ntushobora kugira ubwoba bw'ikintu utarabamo, ntushobora kugira ubwoba bwo kunanirwa kandi wowe utarashikaho unanirwa. Mugabo nibaza ko umuntu agira ubwoba bwo kunanirwa kubera abonye abamaze kunanirwa. Hama ikindi naco umuntu arashobora kugira ubwoba bwo gutangura kubera ibiganiro yumva canke abamuca intege, canke kubera hari ibindi bintu kanaka bimusamaje. Ivyo bigatuma rero bikireye ubwoba mu muntu bivanye n'ivyo yumva. Ubundi nibaza ko ivyo ari byo bintu bikuru bishobora gutuma umuntu agira ubwoba. Mu gihe agize ubwoba, ubwo bwoba yovyifatamwo gute? Mu gihe afise ubwoba yogerageza kubunesha canke kubutsinda, kuko ubwoba ni intambamyi. Ni intambamyi ishobora gutuma umuntu, uretse no mu bibi byo kwitunganiriza imigambi, ahantu hose ugize ubwoba birakunanira kwa avansa. Ikintu rero nk'ibi turiko turavuga bijanye no gutanguza imigambi, iyo umuntu agize ubwoba ni vyiza kuraba ubwoba ico buvako.
iyo asanze ari ubwoba buvuye kubo bagendana canke mu kibano ni vyiza ko asohoka mu bagendana ubwo agatangura kurondera kumbure kugendana n'abandi bamuha intege bamutera intege kuko ivyo wumva nivyo biza kugutera ubwo bwoba ubwo agatangura guhura n'abantu bashobora kumuganiriza ibishobora kumuha intege zo kubandanya hama ikindi naco ni vyiza cane kugerageza kurondera abashoboye guca mu nzira wewe uri kuracamwo kugira ngo ubone icatumye bashobora guhaguruka hama bagashika kure ivyo rero birakongera intege bigatuma niyo wari ufise ubwoba bwo gutangura ubona ko nawe bishoboka na cane cane kuba ubona ko ari abantu nkawe kandi ata kintu c'igitangaza kiba ariko wewe Imana itaguhaye ubwo rero gacobona ko nawe bishoboka mu gihe uhaguruka ngo ukore ubwo rero ubwo bukabura bunesheje. Mwatubwiye yuko mwege mwagize ubwoba ari ubwoba mwagiye muragira kubera mu kibana bo mwari mu bana mwagiye murabona bagenda barananirwa canke baza barabaca intege none niki mwohanura nk'abantu baza baraca intege abandi bigatuma abo bandi bagira ubwoba bwo gutangura imigambi yabo? Abantu bacana intege baragoye guhanura kubera yuko bobo niyo realite baba bafise canke baba babona ntibaba banagize n'umugambi wo guca intege abandi rero biba bigoye cyane ariko murankunda kuvuga nti kumbura umuntu vyanse ko atera intege mugenzi we bikanka ko amushigikira canke bikanka nuko kumbure amurangira inzira yofata mu vyo bari ko arakora canke mu vyo bari ko aramuhanuza ufumure ukareka ico bivuzeko ukagira kureka ico bivuzeko kubera hari igihe uca intege umuntu umugabo waja kuraba ugasanga ni ugiye kumubera intambamyi yo kubandanya rero urumva yuko hakuvuga ijambo rica intege umuntu vyiza worireka kugira ngo ntubere intambamyi umuntu kubandanya yego biba vyiza kurusha. Murakoze. None ku bwanyu mwatubwiye yuko ubwoba bwo kunanirwa mwe mutigeze mubugira ariko mwagize ubwoba bwo gutangura mbe none ubwoba bwo gutangura bwo buva kuki? Ubwoba bwo gutangura buva kuri kimwe nyene ariko ndababwira buva kuko iyo ugomba gutangura uhanuza abantu benshi iyo ugomba gutangura ugira ibiganiro n'abantu batandukanye hari nabo uri kugomba gusaba yuko bagushigikira hari nabo ugomba gusaba ko bakwigisha ikintu kiriya hari nabo ugomba kumva ko ico babivuga ko ivyo ugomba gukora kuko iyo ugomba gutangura si vyiza yuko winjira mu kintu utazi sinavyiza yuko ugenda wirebanga ni naco mpanura abantu kenshi iyo bagomba gutangura umugambi ni vyiza kuganira n'abantu batandukanye ukaganira n'abantu babaye muri ivyo bintu bamaze kubikoreramwo ugomba gukorera nko mu gisata kanaka ni vyiza kuvugana n'abamaze gukorera muri ico gisata iyo ugomvye gukoraho ugasanga ni nk'umugambi n'abandi bari bamaze gukora ni vyiza kuganira n'abari bamaze kuwukora kandi ni na vyiza no kuganira n'abagukurira kuko nk'ibintu byo kwitunganiriza imigambi canke vya business mu bisanzwe business nyene usanga ari ikintu ugenda urigira experience ku yabandi inzira ukora biriya n'ukora biriya umwe yacamo n'undi niyacamo gusa biba bitandukanye ivyo muhura ni vyiza rero kuganira n'abo bantu batandukanye biratuma wewe winjira uri bien équipé biratuma winjira mu vyo ugiyemwo kumbure wamaze kwitegura uko uzogenda urategura imitego itandukanye muzohura jewe kimwe mu bintu ntibagira nuko hari umuntu nigeze kuja guhanuza narinzi ko bakorera mu gisata nk'iki jewe nkoreramwo ndamuganirije arambwira yuko ibintu ngiye gukora bidashoboka bidakunda abo bana bigerageje bafise n'amafinancement donc bafise n'uburyo bwo kubikora biranka kandi aranambwira yuko kumbure kubera nkiri muto kandi nkiri mu mashuri ya kaminuza ni vyiza wowe uragenda ugakora kumbure n'ivyananka ntaco uzobuhomvye uracari muto ugifise umwanya wo kuja no mu bindi urumva amajambo nkayo ku muntu akiri muto aje kuguhanuza n'amajambo acana intege ariko Imana yaramfashije nahavuye ahubwo mfise intege nyinshi zo gukora
n'uyo ndavyibutse mba numva ntafise uruhusha rwo kunanirwa kubera hari uwigeze kugira ivyo avuze akwiye kubona yuko kumbure hanyuma yoza arashigikira abagiye gukora hanyuma yoza aratera intege abantu bagiye gukora kuruta kubaca intege. Mbe none burya guhanuza umuntu akora nk'ivyo wowe ukora, murumva ko mwebwe mwagiye guhanuza umuntu akora nk'ivyo mwari mugira mwinjiremo, ntivyo vyaratumye ko yanka ko isoko muzohavamo muzi isoko? Oya, ntiyakora nk'ivyo jewe nkora, twari mu gisata kimwe gusa. Ego kuko ahanini jewe ibikorwa nkora biri nko mu gisata cyo gukingira ibidukikije, igisata cyo gusukura. Urumva rero harabusanga bafise ibi abakora muri ivyo bisata muga badakora nk'ivyo nkora. Ego ni vyiza rero ko muganira kugira ngo baguha amakuru, ariko iyaba yarasanzwe anabikora nari kuja kumuhanuza, kandi jewe hari abaza kumuhanuza bagomba gukora nk'ibindi ko ndakora, sindabaca intege kandi sindanabihebuza kandi sindanabanyegeza, kubera igisata iyo kirimo competition niho kiryoha gukoreramo, ntusinzira, biratuma wamana ugira inguvu canke wamana ikigutera kugira creativity, kuko ububizi yuko mu gisata utari wenyene utegerezwa gushira habona cyangwa utegerezwa gushira ku isoko ikintu kizotuma umukiriya avuga ati ndakoresha ibi kurusha ibi. Rero iyo uri wenyene utari mwihiganwa uba ufise igihe cyo kuba kuzoramba kiba ari gito cyane, kuko uragera ahantu wumva umenga nibisanzwe, ntubiha agaciro, ntubishiramo inguvu nyinshi. Ego kandi nta ubundi nivyo kugira abakonkurent canke kugira abantu muri en competition birateye ubwoba umwanya umwe, kandi kugira ngo umuntu ahayisise muri business ni vyiza gufata monopole mugaba abakonkurent bahari, apana gufata monopole abakonkurent batahari. Oya, aho biba bigoranye. Mugabo la nyene ya business ahiza kuryohera utegerezwa gufata amamarché yose abakonkurent bahari, niho produit zawe zigira agaciro, niho service zawe zigira agaciro. No kuvuga umuntu aza kugura ivyi wawe yabanje kubona ko ibindi byose biri hasi iwawe. Mugabo iyo ufashe monopole atamukonkurent hahari nta gaciro bifise, kubera abantu basuma ivyi wawe canke bakoresha ivyi wawe kuko ntasho bafise. No kuvuga ngo umwanya n'umwanya haje ubundi bashobora naho bataba babishimye, ntasho bafise umwanya n'umwanya haje n'ubundi bashobora wamana ubwoba. Muga mu gihe ushoboye kwiyempoza ku isoko ukiyempoza marika ko hariho nabandi benshi babikora, ewa naho uri kuraresisa. Ego mwatubwiye yuko mwagize ubwoba bwo gutangura. Ubwoba bwo gutangura kenshi birava kukubura ibyo mwariko muravuga nyene financement, udafise amafaranga. Benshi bazi yuko mu gutangura ubwo bwoba bwo gutangura benshi banabugira mbere kubera ko baba babona amafaranga bakeneye ari menshi kuyo bafise. Urumva none muri ico gihe ugize ubwo bwoba kandi ufise nayo makeyi ushobora gutanguza, ni iki mwohanura abo bantu bafise ubwo bwoba? Oya, ubwo si ubwoba, je ubwo sindabwita ubwoba, kubera ahubwo novuga nti aho umuntu ntabarafata ingingo canke abagikeneye kuvugana n'abandi batanguye, kuko nta muntu n'umwe akora umugambi avuga ngo amafaranga nkeneye ngaya. Iyo migambi nibaza yuko tutoyita muri ijya migambi yo gucuruza, kuko mu migambi ibi vya entrepreneuria ni ibintu uzamukeneye amafaranga menshi, uzokwamukeneye amafaranga y'ibintu vyinshi kugira ngo ushobore gukora ibintu à la perfection. Rero iyo umuntu adafise ayo mafaranga akwiye agaca yumva yuko atotangura, ubwo si ubwoba ahubwo ntabarafata ingingo yo gutangura veki ivyo afise. Niyo mpamvu umuntu aba akeneye kuja kuganira n'abantu akumva mbega bigenda gute. Jewe natanguye umugambi ntafise ivyo nipfuza vyose, naranabona ko binandengeye. Nkuko bariko baratwumviriza, bariko baraturaba, none
Delphin mwumvise Delphin barabona no munsi murafite ishyirahamwe ry'ubucuruzi ntibazi ariko hari abatazi ati yatanguye uku benshi babonye umuntu yarashinze ishyirahamwe ry'ubucuruzi rafise aho rigeze mugabo hari ahantu ryatanguriye ntiryatanguye utangurana miliyoni 30 kumbura ngira gashobora gushika byatanguye uko wonye mufise nk'ama miliyoni yose ngari mwifuza mugabo rero kugire abariko baradukurikirana barashobora gutegwa intege bumvise ukuntu mwebwe na mwebwe mwatanguye ko mutatanguranye ayo mafaranga benshi baba bibaza ko uhereye nko ku miliyoni 50 miliyoni 100 arivyo ego umugambi nari nkeneye gukora narabona ko ari umugambi uzontwara amamiliyaridi apana amamiliyoni amamiliyaridi ntaho nari mfise mu nyuma ndagabanya kugira ngo ndabe ko no baratangurana ibibayabaye bigwa mu mamiliyoni n'amamiliyoni ntaho nari mfise mu nyuma ndasubira ndagabanya ndabe ko no banatangura ibitwara ibihumbi amajana nayo ntayo nari mfise hama rero nza kubisanga amafaranga nshobora kuba mfise nshobora gukontrolana amafaranga atarenga ibihumbi 5 naca nkora gute mugabo nkaba nzi yuko nari mfise ibihumbi 5 nama nkoresha kweri ivyo byarambangukira kuronka kandi umuntu wese ashobora kuba yoronka ibihumbi 5 niga muri kaminuza nari fise utundi tuntu nza ndakora tukama amafaranga naho novuga ngo yari amafaranga yamahari mugabo sinashobora kugira nawe no ikibazo c'ibihumbi 10 cyangwa 5 ngo mbura ukuntu ndagikemura ego ico narashobora kucishoborera rero ndavuga ntuko biri kose nimba nkeneye umugambi cambere ndakeneye kumenya makuru y'igisata ndimwo ndakeneye kumenya uko ama produit nkeneye gukora nzoyakora ubwa mbere nari mfise inspiration yuko ntegerezwa kurondera ibintu bisubirira amakara y'ibiti ivyo bintu nkabona ngomba kuja kubikora mu madeshe ndavuga ntuko biri kose amadeshe sinzoyagura kuko natwe muhira turafise amadeshe dora tuja guta canke bahora baza gutora bakaja gusesa ayo sindayagura nangumire ngaho ikindi naco sinari mfise ikibanza cyo kubikoreramwo mugabo uko biri kose ufise ikibanza muhira aho muhira utaha aho usanzwe ubu ufise basaka espace gatoyi nawe uvuga uta uko biri kose cyo ngomba kuhakorera no gikoreraho aho nsubiye inyuma gato no kuvuga ngo nariko ndagerageza kuraba ivyo mfise ntabanje kubanza kwiyumvira mu buryo bw'amafaranga kuko amafaranga kidi umugambi nitwotera twumva amafaranga mare hezuma abantu benshi chatwiyumvira amafaranga aho ndiko ndakubwira ivyo numva ko ushobora kuba mfise nimba nari hama mahigwe ndi nari mfise aka ordinateur nkoresha mu vy'ishure urumva uko biri kose arico nkeneye kwandika canke nkeneye kubika aho vyari binyoroheye ibindi biro sinari nkeneye ibindi biro nari mfise icumba ndaramwo aho niho naca nkorera ibiro kandi aho mvuze ngo icumba ndaramwo no kuvuga ngo hari ivyo nahakoreye bitari bike ndibuka namwe mu ma video ya mbere nakoze ndiko ndamenyekanisha umugambi ndazi ko bansanze muri ico cumba nabiteguye neza n'imeza igikuruso kubona imeza n'isheze wicarako nikaye nawe utereka laptop ukora akazi rero sino mu buryo bwo kwimpressiona abantu umuntu abakeneye espace de travail je narakorera mu cumba bikagenda neza hama hageze gukora ama production nahingurira mu cumba mugabo urumva ko hariho espace mu rugo aho nsanzwe mba niho nabihereye ya madeshe nari mfise aho nayabitse namaze kuba mfise espace de travail nkoreramwe ivy'ubushakashatsi ari byo nkeneye gusoma ari byo nkeneye kumenya ivyo narabikoze hama nategezwe kwama na internet nari mfise vya 5,000 urumva ko akabuke kuko narashobora kukigurira urumva yuko ivyo gukoresha umugambi nari ndabifise hama ndasaba abavyeyi ko banyemerera yuko nkorera ngaho hantu hama kandi wewe namye nkubwira nti kibano n'ikintu gikomeye cyane n'abavyeyi ndabibabwira bavuga ati gukora ngaho onye mugabo nta vya bindi vya turashushe nyene reka tugufashe tugushigikire oya kuko ntibumva ivyo arimo avuga tuko biri kose ngira bo baretse kubimbwira mugabo aravuga ati abajene bari yavantira reka bari yavantira nyene nk'abandi ndagerageza kubikora mugabo ngeze aho ndabasaba amafaranga kuko maze kugira ubushakashatsi ndarageze aho nshaka amafaranga nari nkeneye amafaranga ngira ngo yababa nk'ibihumbi 200 mugabo sinashoboye kuyaronka kuko nayo nari mfise ndasaba abavyeyi
ntibashotse bayampa kuko nibumva ivyo ari byo hama kandi nibaza yuko umuvyeyi kuja kumusaba 200,000 ako kanya ntivyoroshe kuko abafise izindi charge z'abana bandi muvukana n'ibindi bikorwa nyene vy'umuryango ntivyoroshe kuko batumva ivyo ngomba gukora ivyo ari byo hama diku nkaba nkeneye 200,000 yego byarangoye mugabo ndagerageza kumvisha umugambi ntivyashoboka hama ikindi gihe n'iyindi strategie ndabona ko hari ingunguru muhira bari barahevye ndavuga ati jyangunguru muyimpe ico nikorera mugabo n'ubundi sanga kugira ngo umufundi ashobore kuyinkorera uko nshaka bizontwara amafaranga mugabo urumva kameme kuja gusaba amafaranga yo kugura ingunguru cyangwa kugura ikindi kintu kiza gusubirira iyo ngunguru no kugenda uvuga ati nijya ngunguru nkene gusubiramwo urumva ko ari utudepense twari twamaze kugabanuka rero utwo du strategie nitwo nagiye ndakoresha hama sinaba ngikenera vya bihumbi 200 nibaza ko kugira ngo nshobore guca ngira transform iyo ngunguru no kugura tundi tuntu twatuma ndonka amaforoma y'amakara nkeneye byarantwaye nk'ibihumbi 112 donc 114,000 bona gutangura umugambi wa 114,000 na yawe n'abavyeyi mugabo urumva ko twakoze process yo kuvugana yo kutemererwa nkabandanya nkasubira nkazana indi strategie hama ndaronka ubwo buryo kandi nibaza ko umufundi yankoreye iyo ngunguru bwa mbere yarananzimvye kuko mu nyuma maze kubimenya nshiri uwundi ntivyantwaye na 50,000 so no kuvuga uguma wiga cyo gituma ni vyiza kuganira ni vyiza kuguruka ni vyiza gukoresha nibijyanye mwariko muravuga yuko urumva ari vyiza kubaza abantu baba barabikoze unaretse ababikoze unyuma ho kubaza ababikoze ni vyiza no kubaza abantu babakora mu bintu bitandukanye ubona ushobora gukenera kugira ngo hamwe ntibakuzimbe ahandi umenye ukuntu uzogerageza kuronka ibintu ku mafaranga makashoboka ubwo rero no kuvuga ngo iyo ugomba gutangura umugambi mpora nkunda kuvuga nti ni nka kurya kuyo umuntu akeneye kuba ku bucuti n'umuntu ukeneye kuba ku bucuti n'umuntu ntutangura no musi ngo ndaje ngo mpindaro ntuzo no musi ngo ndaje ngo ntizi imodoka ntuzo no musi ngo ndaje mparirya tongo ryawe ndarimemwo eka ahubwo murahura umunsi wa mbere hariho yambu hariho kumenyana amazina hariho kumenyana aho muba kumenyana umuryango hama mukubaka ubucuti n'umugambi nuko nyene ntutera uzo no munsi ngo izini ringaho ngo ibiro biri ngaho eka hariho ivya mbere utegerezwa gukora kumenya ico ugomba gukora kumenya uko uzogikora kumenya aho uzokora ibintu uzokoresha kumenya aho muzokorana vyagiye biragenda uko rero ubwo rero nza gusanga ya mamiliyaridi ngira ivyizigiro byo kuzoyaronka mu kindi gihe mugabo nagenda bukebuke kuvyo mfise rero nta muntu yovuga ngo aragira ubwoba ko atarabona amafaranga ahubwo uwo muntu niyige kugenda bukebuke abanze kwidentifya ubutunzi afise kwanza benshi ararenza amaso n'ivyo afise akayahanga cyane kuvyo adafise ora arafise ibishobora gutuma atangura hama kandi ikintu kiryoshe rero abantu batazi nuko iyo umaze gutangura kumenya gukoresha bijya bike ufise nivyo bihamagara bya bintu udafise ubifise canke ahari ivyo we ukeneye utari ufise ikintu kizotuma bemera yuko ushobora no kuzobungabunga ivyo baguhaye canke kuzoshika kure ni kwerekana ko washoboye kujera bike ufise ego bakunzi ba Smart Mind turinje mu mwanya wa Fire Questions ku munsi mu umwanya ungana gute kuri telefone umwanya munini nuwahe muntu mukunda cyane gose umukenyezi wanje nitahe igihugu mutarashikamo ariko mwifuza gushikamo kurahura ubwenge Singapore ninde muntu abenspira mu byo mukora ni benshi ni yahe kalite ya mbere ibaranga ndi adapta facilement muri situation ariyo yose mu gutangura umunsi mukora iki ndasenga amakara mukoresha muyakora muki mu bitiritiri hamwe n'ayandi madeshe yandi ariko ibitiritiri ni base turashimiye mutumire wacu mwakoze kwitaba ubutumire bwacu tubifurije kubandanya mutera imbere mu migambi yanyu yego murakoze cyane namwe kudutumira yego hamangira ngo nko kubakurikirana ikiganiro benshi ngira bagumye bumva ibyo nkora kumbere ntibabimenye je nkora amakara duhingura mu madeshe kandi amakara afise uburusho bwinshi azimbutse kandi atagira imyotsi akoreshwa no kumbabura zitandukanye bitagusaba guhindura imbabura
hama ikindi naco n'amakara ashigikira imigambi yo gukingira ibidukikije kugira ngo dushishikare kuba ahantu heza no kuba mu isi nziza. Rero ayo makara akaba yitwa Kabiof, ishirahamwe naryo riyahingura ryitwa Kaje. Hama mu gisagara ca Bujumbura aracuruzwa, aradandazwa kandi benshi bariko barayahurumbira. Kumbura bazodukurikirana tunabahamagarira kuyagura kugira ngo nabo bateke borohewe ntibasigwe n'ivyo vyiza. Ego. Nkuko mwavyumvise, ubwoba n'intambamyi imwe muri nyinshi zituma umuntu adashobora gushira mu ngiro imigambi yiwe. Mwakoze namwe bakunzi ba Smart Mind, naho mu kindi kiganiro.